Igikorwa co kubagara mw'ihinguriro ry'isukari Sosumo buri mwaka gihera mu kwezi kw'icumi kikageza igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu uwo mwaka ukurikira. Mu kubagara imirima y'ibikaju hakora iminwe hamwe n'umuti urwanya ivyatsi bita herbicide mu gifaransa. Ukubagara rero muri uno mwaka w'uburimyi muri Sosumo bisa n'ibigoyagoya, hariko hakora amaboko gusa. Umuti wo kurwanya ubwatsi wakoze kuva mu kwezi kw'icumi kugeza mu kwezi kw'icumi na kabiri ucurahera, wari wasigaye ku mwaka w'uburimyi wahera. Kuva ico gihe rero nta muti uriko urakora, mu gihe mu bisanzwe buri mwaka umuti hagera mu kwezi kw'icumi umaze gushika. Biteye imitima ihagaze rero abakozi bato bato ba Sosumo. Ku bwabo aho bigeze naho uwo muti woboneka ubu naco woba ugifasha. Bavuga rero ko vyanka vyakunda uyu mwaka umwimbu uzoba mubi kuruta n'uwo mu mwaka uheze. Ikiriko gitangaza abakozi ba Sosumo rero nuko uwo muti urwanya ivyatsi ugurirwa mu ntara ya Gitega, atari nk'ibindi bahora bababwira ko habuze amafaranga y'agaciro yo kubigura. Uruganda rwa Erupeya rwarondeye kuri telefone ngendanwa Aloyizi Ndayikengurukiye, umuyobozi mukuru wa Sosumo, yitavye telefone yiwe ariko yirinda kugira ico avuze.